Diomède BUSIMBO ni umwe mu banywanyi ba Koperative dukora tuja imbere Kirema. Iyo Koperative ikorera mu Kayanza, ikaba ihurikiyemwo abahinga 15 bahingura ivyombo bikoreshwa mu gufungura bakoresheje igiti. Twamusanze aho yariko arabidandariza hano mu gisagara ca Bujumbura. Iyi ni isorori. No kuvuga nk'isorori uyishiramwo imboga nyinshi. No kuvuga hano twafise uko bita utubole. Haka kabole ugashiramwo agasose k'ubugari. Agasose k'ubugari. Urabona isahani. Isahani nini? Isahani uyishirako ubugari. Ugaca rero kubera kuri table manje habaye ko abantu benshi bariko barafungura, batafungurira mutu agasose batagashira muri mwene utubole ko twari twishi kuko umuntu ubugari abukoza mu gasani kiyiwe. Ego mugo babeze ku nkoko imwe. Twaramubajije nimba atamakenga ku magara y'abantu iyo bafunguriye mu bihinguwe mu biti binasize na verni. Araheza atubwira ko igiti kuva na kera narindi cakoreshwa. Era ibintu by'ikizungu bitaraza bafata igiti kaba ico bihanaguza ku menyo. Igiti rero ni igiti naturel. Mu Burundi nabo batabikunda cyane, nayo mu bazungu iyo tubijanye iyo tugeze akatare harige duhurira n'abazungu batogira amafware. Ibi biti babibonye barabigura cyane kuko bavuga yuko iyo babifunguriyemwo bavuga ko atangwara bitera. Nta kanseri bitera. No kuvuga rero aho ushize nk'umuceri canke ibiharage icyo ushaka cyose urashira mu gafungura nta ngorane. Iki kibazo naco bambajije ceti mbega ko utubona ariko amavreni nibindi bimeze gute. Ego turabizi yuko amavreni no kuvuga nyene nibindi bintu twarushizeko. Mugabo imbere haje umuntu afungurira kirazira ko dusiga yo vreni. Ngira nivyo wibonera vreni twisiga inyuma honyene ngaho inyuma kugira kabiriye gase neza. Mugabo imbere hidushira yo vreni na nkeyi kugira ufunguriye nk'ibifungurwa ubifungure nyene atangwara n'imirimwo. Diomède BUSIMBO avuga ko uwo mwuga wo guhingura ivyombo bikoreshwa mu gufungura bakoresheje ibiti babutanguye mu mwaka wa 2015. Imyaka 10 irarangiye, akemeza ko abanywanyi bawo wabateje imbere gose. Ibi bintu twabitanguye tutangura gukora aya masahani ubona twatanguye mu mwaka wa 2015. Ibi turayimaze nk'imyaka ishika 10 dukora aya masahani. Nukuvuga kabano bitumariye nako. Biradutungiye umuryango kuko nk'abanywanyi ba Koperative bose harimwo 4 bamaze kuzana abakenyezi. Abakenyezi babazanya bakuye mu mwuga kuko iyo bakoze barahembwa. Nakubwiye ko nk'iyisorori irafise igiciro tuyigurisha. Nk'aka kabole karafise igiciro tukagurisha. Kuvuga rero bica biza kudusahiriza natwe muri Koperative yacu bakiyambika benshi baraguze udutungwa two gutunga bamwe barafise n'amapikipiki. Naje ndavise déplacement ngenderako nakuye nyene mu mwuga wo kubaza anamasani n'anamasoro nayo maplato mubona. Mu ncamake bidufitiye akamaro kanini ko biradutungiye umuryango. Arashimira leta ihora itunganya amahayanisha gurisha mbere ikanabaronderera n'ingene bashika mu mahanga. Ivyo rero ngo birabafasha kurahura ubwenge. Batumugane mu Kirundi iti akanyoni katagurutse rikamenye iyo bweze. Iyo turose abantu batugirira publicité kugira tuze turagenda mu bihugu mu mafware mu bindi bihugu canke mu ntara zitandukanye. Twakura ubundi bwenge kuko turahurira n'abazanye n'abantu bakora ibirato, tukahurira n'abantu bakora impuzu, tukahurira n'abantu bakora amaji n'ibindi, canke tukahurira n'abandi bantu bakora nk'ibitwe dukora, mugo tukata turaba akabijya, tukaraba ico tubarusha. Iyo tubonye nabo baduhinyanyuye bakabaturusha kantu, nake tutatugenda nake tugahinyanyura. No kuvuga rero ubwenge burarahurwa, ahubwo tukata tunasaba yuko boza batugira ama publicité kugira ngo tugwe dutembera nk'uyo nkaho twagiye mu bihugu vya Katare hari ico twabonyeyo. Tiko turabico twokora. Arahanura urwaruka udatinya gukoresha impano bafise ngo kuko benshi baraba bafise ibikorwa mvabwenge bazi gukora ariko ntibatinyuke kubishira ahabona ngo babishire mu ngiro neza ngo bibateze imbere.